niki kinone gituma kidatera imbere udatera imbere utubaka inzu ni igihugu cawe n'abavyeyi bawe ni inshuti n'amashure make canke ni ingeso zawe canke n'ubunebwe ufise canke no kutarinda turashaka guha akazi rero umuntu muri Bembisi agashika ku masaha gusa imisi 3 ya mbere canke 7 ya mbere mu yindi misi agaca dararondera ivyitwazo vy'ukuntu ashika yacerewe n'amakonje adasiguritse ni igiki gituma uwo muntu jewe nanje dukorana n'umushefu we maze kenza ndiko ndakora kano kazi hariho abandi bafise ingeso mbi amatelefone wewe ukumva ko uhambaye jewe nkafata abakozi muri Bembisi nkabaha akazi bamwe bakaba abayeda abandi bamenize abandi n'abasaramara abandi bikorera imizigo abandi barubaka abandi basiga amarangi abandi ndabatuma hana hariya wewe nawe ugumurondera ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi bihugu ukuntu vyubaka amasaha yose uri kuraba amakomedi sindiko munyumva amakomedi nikundi ibindi bihugu vyubakwa gushika hamwe wumva kumenga urahambaye gusa kubera umaze kubona amafoto yi New York yi Manhattan sivyo yi Chicago yi Miami hariya wewe ugakora akazi ko gukompara igihugu cawe gusa n'ukuntu hubaka hariya aya kwamenga bajya abantu babirose kubera bazi kugurura cyane WhatsApp cyane igihe bajya abantu bavyubaka nizi WhatsApp ntizari bwaze none ufise ingeso yo kuguma kuri WhatsApp ugomba urehe gute kurondera ivyitwazo rero urumva kenshi ibintu bitonde datera imbere bituvako niko dufise amakosa hanyuma mvuze wowe ntushaka kurya gutera imbere kwera igihugu cawe kandi bishonda abandi bariko bararima abandi birigo bari mukorora abandi bariko bariga imyuga itandukanye we nawe uguma ngaho ngo bavuze ko abandi bariko bariga ibintu byinshi bakora bateze imbere ubworozi bwabo uburimyi bwabo amashure bige bashike kure babahinga we nawe warageze ahantu bamereka ngo bavuze ko uburundi ngo ari bwanyuma ngo mwiterambere ku isi murari cyo nofashitsemo banyo bafise imiduga bafise amazi akomeye bafise amahoteli bafise inka 100 bafise inka 50 bimbura amatoni y'ibigori amatoni y'ikawa ivyo kandi n'abari mu bihugu biteye imbere kaba bavyifuza we nawe uguma ngaho ngo bavuze ngo burya amarezo sosiyo muyagende ko neza narasonye ngo navuze ngo kuri BBC canke hehe ngo bavuze ko Burundi ngo ari bwanyuma ngo Bukenya ngo rero ngo jewe ngo naho nokora ngo ntaco bamo oya baho ubuzima bwanyu murego uzamurapingisha igihugu coco nibadakwaye n'icaha kumva no kwikompara n'ibintu udashobora guhindura wewe tipeshanje ubuzima bwawe ugatera imbere cyangwa asubira inyuma ushatse mugabe igihugu nuwo kiguhawe ngo bitware kiragoye guhindura mu munsi nko kuvyimvira Bonjour kwanza ni David ndabayagira ibintu vyinshi ndababwira ibijanye na investissement nkabwira ibijanye na carrière ukuntu umuntu yoshinga umutahe muri iki ukuntu umuntu yokuza ivyo akora ukuntu umuntu yo mukozi mwiza yo mu entrepreneur mwiza ndababwira ibijanye n'ukuntu umuntu yoba responsable mu kazi n'ibindi nkabwira ibijanye n'ukuntu umuntu yokubaka inzu ukuntu abantu ivyo bijanye n'amahinguriro investissement n'ibindi rero igihe cyose ndabivuze n'imbere yuko ntangura kubigisha ivyo vyigwa hari ikintu kimwe abarundi muri rusangi bahuriyeko kurondera ivyitwazo bituma togira iki bwa mbere ivyitwazo mfate kuvyo nigisha bituma batotera imbere ivyitwazo uno munsi tuza kuvugana ku ivyitwazo pretext canke alibi ikintu umubwiye umuntu tikora iki gacabwira ngo je naco nkora kubera simfisiki je naco nkora kubera simvaha je naco nkora kubera siniza amashuraya je naco nkora kubera sindi mu diaspora je naco nkora kubera leta ntiyankoreye iki je naco nkora kubera mama ntiyankoreye iki abarundi barakunda kwagiriza rero amaesheke yabo aba bakurikira igihugu abavyeyi inshuti
amashure n'ibindi. Wowe rero ngo manda kubaze uri kurankurikira ko nabigishije kuva kera ukuntu umuntu aba umukozi mwiza mu kazi akora nimba ukora muri BMBC, ko nabigishije kuva kera ukuntu umuntu ari umworozi ashobora gukuza ubworozi bwiwe bukava ku nka imwe bukaja ku nka 100, ko nabigishije ukuntu ashobora kubigira gutyo nyene ku ngurube, ku nkwavu, ku bitoki, ku bijumbu, ku mavoka, ku nanasi, ko nabigishije ukuntu umuntu ashobora gukoresha ubuhinga bwa none agaca ubwenge akeneye mu kazi. Wewe ingorane ufise ituma utabishikako niyihe? Wibaza ko coba ari igihugu c'u Burundi canyu? Wibaza ko yoba ari abavyeyi bawe bataguhaye umutahe batakwigishije? Wibaza ko zoba ari inshuti zawe ba onkere ba tante? Wibaza ko yoba ari amashure make ufise? Ni igiki gituma wewe udatera imbere udashika ku migambi yawe? Uno musi rero nza kubabwira kuri ibi bintu, ukuntu munanirwa gushika ku migambi yanyu kubera ivyitwazo bidafasha. Uti kubera iki? Nimba uvuga ati ntuteye imbere kubera igihugu cacu c'u Burundi, kubera iki hari umubanyi wawe munganya imyaka ateye imbere kandi mwahereye hamwe muri ico gihugu nyene, kuri uwo mutumba nyene? Mwibuke ko iyo ndiko ndavuga iterambere jewe simba ndiko ndavuga ko mwese muba aba PDG nka jewe, ko mwese muba abagwiza tunga bafise amahinguriro. Iterambere ry'umuntu nukuva aho yarari akaja handi, kava ku ikingu kaja ku moto, kava ku moto kaja ku modoka, canke kava kuri rimwe warima ukarima hegitari 10, nugushika ku ntumbero yiwe. Rero mwese yiyumve ngo muri kino kiganiro rero sindiko mvuga abagusana bariya, oya, iterambere sukumera nka naka, nukugira ubuzima bwiza kubera bavuye aho wari hari hameze nabi canke hatoye hakuze. Rero nimba wibaza ko udateye imbere kubera igihugu cawe, kubera iki hari umubanyi wawe ateye imbere none? Kubera iki nimba uri mu Kirundo hari abantu bamana mu Kirundo bateye imbere ubona afise ivyo ukeneye? Kubera iki ni muhinga bahari ni mu Karuzi bahari impande hagufi yanyu na hariya na hariya? Ikibazo kiri hehe? Kishobora kuba kiri kuri wewe ukoresha ivyitwazo vyo kuzuravuga ngurumva ngo sinotera imbere ngo Burundi ngo nifuse amabara meza. Ego nivyo, ngo nifuse ngo amatara kwiye, ngo nifuse ngo ubuzi bwishi, ngo namahinguriro menshi ngo hari, ngo nama industry menshi ngo hari, ngo nta butare bwimbwa ku bwishi, ngo nta metro, nta ibiyaga n'ibindi byose nibirimwo akazi n'ibindi. Izo mvo nivyo zirumvikana zotuma abantu igihugu kidatera imbere muri rusange. Mugabo wewe nimba ukunda kunyumviriza nivyo tuma wewe personnel mutavaho uri ngutera imbere. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, nayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.
Ibyo uvuze igihugu kidafise nibyo byoshobora gutuma abantu muri rusange badashika ahantu hanaka. Mugabo ntivyo boro kumwe umuntu personnel kuva kuri etape imwe ngo aje kuyindi. Ufatiye kuvyo mpora ndabigisha. Kuko nabwiye nti ababanyi bawe mubana Makamba Muyinga muri ico gihugu nyene uvuga barateye imbere. Ibujumbura baratereye imbere. Donc wowe ushaka ufise ikibazo ciwawe. Nimba wibaza ko hariho abavyeyi bawe bataguhaye umutahe. Ko abavyeyi bawe bakugunze. Ko abavyeyi bawe batashaka kuguha umutahe gukore business. Bataguza amatongo menshi ngo usange akarere karapanzwe. Utakuza usanga amakamyo n'imiduga nk'abandi bana bihari. Naho nyene ikibazo ushaka kwakiri kuri wewe kubera hari abana b'imfuvyi batagira na adresse batazi no wabavyaye batera imbere. Ikibazo kiri hehe tuza kibigarukako burya kiba kiri kuri wewe kugera runini. Ushaka kuvuga ati hari inshuti ziwanje ba onkre Ibujumbura bakora ibi nibi abandi n'aba diaspora abandi ameze kunuku barafise amaka barafise amatongo barafise imirima byose byaruzuye amakonte yuzuye amahera bashatse no tera imbere rero nateye imbere nibo babituma ko bishobora kunteza imbere. Ariko abo baonkore uvuga hari gusanga baba bakoze n'abavyeyi baba batakihari, hari gusanga n'abasokuru banyu batigeze babahana 10 nk'umutahe, ariko bakaba bateye imbere uyubona ahubwo ko ubona guteza imbere na wewe. Ni kuvuga nawe hariho ibanga bamenye abo baonkere bawe abo banyokorome, hari ahantu baciye uhamenye henajya ndabigisha mukanka kumva ngo murindire bazaye baha amahera ngo biwanyu bijyana kwigisha bimenye nawe ubasanga hajya bari cyangwa nabaruta, sivyo? Uca bibaza ati none onkere ndiko ndiyumvira nabi ngo ntiyampaye iki igihe yazi Bujumbura, igihe yatangura igihe yatanga kudandaza kurima yahereye kuki ninde yari yamuhaye mutahe ninde amahaye miliyoni 100 ikibazo kiri heshi kuri wewe bahereye he ikibazo usanga kiri kuri wewe. Nimba ari amashure uvuga ngo ngurumva ngo jewe ngo gituma ngo ntateye imbere ngo niga ngo neza ngo nkacangira ngo umuryango nguteye imbere ugacanyigisha ngo muri Amerika ngo nayikuza ngo nkacangira ngo akazi ugakomeye happy. Hari abantu bavuye muri Amerika kwigayo bari amashuri akomakomeye n'abavyeyi babo ngaha bifise barateye imbere kweri n'imodoka batayigurira kuko ibintu ni mu mutwe. Hariho n'abagumye muri diaspora hari ibura badateye imbere, sivyo? Ikibazo kiri hehe? Murakunda kurondera ivyitwazo. Mwabonye ko mubeshera igihugu canyu, mukabeshera abavyeyi banyu, inshuti, amashure n'ibindi. Turi kumwe? None ingorane ibiri hehe kugira ngo utere imbere? Ikibazo kiba kiri hehe? Nimba abavyeyi bawe bateye imbere uze ubabaze aho baciye amajoro bavyuka, uze unarabe nimba bakiri bato ko batagusiga wewe uryame bagiye ku kazi aho ko nabakurikira ugasanga ufite nk'umuvyeyi w'umu-engineer uguma wiryamiye nta nikiye dukora ushaka iterambere ngo papa azobimpa, kandi ivyo bintu batabihana bigoye no guhana kwanza. Kuko hariho itandukanye ryo kuronka amafaranga no gutera imbere, ko amafaranga baragoye kuyabika itariko aradandaza. Kudandaza amafaranga gukora urudandazo rw'abavyeyi kugira ngo utere imbere bisaba izindi valeur bitandukanye n'amafaranga. Voilà. Rero no musi ngoma ndababwire ukuntu abantu bihenda mu bijanye n'iterambere. Je kubera iyo ndiko ndababwira ngo bakamazu nk'akarere kubamo yo ndazi ko agoye nuzokumva bimuremere azabireke ntawe kubaka inzu sikintu cyo gutuma umwana mugiye ko ndababwira ko ndiko ndababwira ko bishoboka. Uzamva umuntu adafise ihimwe na annex adafise n'agaparcelle adafise niki ngo BMBC ngo PDG ngo goma ngutubwira ngo tubaka amazu ngo ataramagate siere ngo nta vyawe ngo tugende ngo rayango muri Kenya muri Afrika y'Epfo ngo ukuntu ngo bazubaka. Donc urumva mvuga ibintu bikwerekeye banyumva neza nkavuga nti wewe Gabriel wewe Fisto wewe Keri wewe
Daniel wewe nde nkabwira nti wewe iyo yarandiro nk'inzu y'umuryango wawe kubera ukuntu musuzugura igihugu mama mufise abantu mwegeka ko amakosa mushavuga ati ntanzu yanje no kubaka kubera n'igihugu nikirubaka nikirubaka amagratesier mushavuga ngo igihugu nikirubaka ngo amarara meza ngo ntanzu no kubaka ngo naco nyene ngo carananiwe gushikaho muba bito gushikaho mupingisha igihugu canyu sindaja kwa bavyeyi umuntu nkabwira nti ngomba nakwigisha ukuntu je nk'umuhinga mu byo kubaka inyubako abimenyereye ngomba nakwigisha ukuntu woronka inzu ihuye n'uburyo ufise agaca mbwira ngo nimba utubwira ngo tubake nk'izo ngo ico gihugu cacu ngo nigishaye ngo cugara imiryango ngo nta gihugu dufise ngwino ngo amabarabara ngo ama parc d'attraction ngo amaporo ngwino ngo jewe ngomba ngo ntiwara kuntu hasa none harimo inzu iwawe mu ico gihugu bamwe none wewe nimba uba i Dubai ukaba uba muri Afrika y'Epfo i Pretoria canke i Durban canke nimba uba muri Amerika i Washington canke kuba uba ahantu hateye imbere kurusha ngaha bisha bituma ko ivyo ndakubwira byo kubaka inzu yawe ataco bimaze none izo nzu uvuga amabarabara meza nayo maporo n'ivyo nayo ma metro nayo ma chemin de fer nayo ma TGV ni gwawe ndiko ndakubwira ubuzima bw'iwawe ushobora gufata rero ndakubwiye ngo ucuva ngo ntaco bimaze ngo nahandi mu gihugu cy'iwanyu ngo ntigiteye imbere oya kuko nivyo bihugu mubanko biteye imbere hariyo bamayibobo hariyo abantu badafise amazu bipfuza bijya mvuga ko bobishikira rero ndatangara jewe iyo ngiye umuntu ngo yubaka inzu y'umuryango arondera aga parcelle yubaka gacambwira ngo sinzokubaka ngo nahandi mu Burundi ngo nta n'amagatesi yarahari gushika nk'umuntu acyuda cyane ubuzima bwiwe n'ubw'igihugu kandi cyo kitabicana ukengera aho ubuka harara ukengera aho ubuka hirirwa sika abandi bavuga wewe uburi cyo wimarira ngo iwacu ngo nta magatesi yarahari nje sinakubwira urondero rwa yarahuba mumike barantaho mwebwe abantu mukurikirana bino bijyanye no shikiriza reka kuza amarondero ivyitwazo bituma mutubaka inzu nunyumve neza zihuye n'uburyo bwanyu igihugu si cyane igihugu ntibagipingisha kenshi usanga ingorane atari gwacu nanababwiye nti we nimba udafise inzu wibaza ngo igihugu cyanyu kidateye imbere kidafise amahinguriro kitameze nka Arabia kitameze nka Kenya bama dufate nka Ethiopia kitameze nka Nigeria kitameze nkande ibazuti kiretse ivyo mvuga igihugu compa je maze kwishikana kuri iki kuki ushaka gusanga amashuri yarakunaniye sivyo ushobora gusanga ufise ingeso mbi ubunebwe ushobora gusanga wewe udashobora kuzinduka wewe ushobora gusanga utoshaka gukora muri entreprise muri BMBC nk'indwi yose utondarigiriye rema canke imyaka 2 ushobora gusanga ufise ingeso mbi zo gusesagura amafaranga uronka ushobora gusanga baragushyize amashure bikanka ukananirwa amashuri asanzwe ukananirwa y'imyuga ukananirwa no kudandaza ukananirwa no kurima ugasanga umuntu wiyumvira ko wibaza ko igihugu cyawe umunsi cyo kubaka amabarabara menshi kikagira amahinguriro menshi yuko we ano madefo yawe yose azoca yikosora sivyo ndiko ndabereka muze muragabanya ivyo mwe kwita ivyitwazo usha gusanga wiyumvira ati umunsi Burundi bwogira amabarabara menshi n'amatara menshi n'amahinguriro menshi y'inkwavu n'ay'ubutare n'ay'igitoro n'iki jewe ndusha ntera imbere nimba ntafise inzu rero ni kwera igihugu cyane sivyo hariho n'abantu barinda wumva nk'izi prigation dukora zo kubabwira kugeza imitahe mu Burundi wabo canke ngaho iwacu atakindi kintu basigura bavuga ati je ntavyo ngira kwera iwacu ntateye imbere wiwe banyu hakora abakwiki nitongo ryaso ryarakunaniye kurima ryarakunaniye guca imikobeko gutera ko amavoka gutera ko icayi gutera ko ikawa wico ivyo by'igihugu wewe uvyabaruda gute kandi igihugu ari ikintu kinini kizira no kwikomparako turi kumwe tuzofa twese tukagisiga ngaha ndumva n'ibintu birebire urumva rero mwumvise ko abantu barondera ivyitwazo kenshi hacadamo no gusuzugura n'ibidasuzugurika ugasuzugura n'iki n'igihugu ukavuga ngo igihugu ukacikomparako bakavuga iterambere ry'iwawe personnel ugacuvuga
ivy'igihugu ngo nicyo cyatumye ndatera imbere nakweretse ko nti we warize amashuri ayamara nimba warize amashuri ayamara ingeso zawe zimeze gute ntusesagura ntutumwanya nta bunebwe ufise urazi gukora utekanya nta busuma ufise woshobora kurondera ikintu imyaka 5 utaragishika ko ukihangana cyangwa wifuza iterambere ryoroshe nyene murabona ko byishimwe mugira ivyitwazo muri zangeso nyene wowe urazinduka kuko je nkahango manda babwire toshaka nkakaza umuntu muri BMBC je ndahamaze naka 15 nkora muri no societe nindi namaze nkora igifundi mandi ma societe toshaka guhakaza rero umuntu muri BMBC agashika ku masaha gusa imisi 3 ya mbere canke 7 ya mbere mu yindi misi agashadara rondera ivyitwazo by'ukuntu ashika yacerewe n'amakonje adasiguritse ni giki gituma uwo muntu jewe nanje dukorana n'umushefu we maze kenza ndiko ndakora kano kazi hari abandi bafise ingeso mbi amatelefone wewe ukumva ko hambaye jewe nkafata abakoze muri BMBC nkabaha akazi bamwe bakabara bayeda abandi bamenize abandi n'abasaramara abandi bikorera imizigo abandi barubaka abandi basiga amarangi abandi ndabatuma hariya wowe nawe ugumurondera ku mbuga ngurukana bumenyi ibindi bihugu ukuntu vyubaka amasaha yose uri kuraba amakomedi sindiko munyumva amakomedi nikundi ibindi bihugu vyubakwa gushika amwe wumva kumenga urahambaye gusa kubera umaze kubona amafoto yi New York y'Manhattan sivyo y'Chicago y'Imiami hariya wewe ugakora akazi ko gukompara igihugu cawe gusa n'ukuntu hubaka hariya aye kwamenga bajya abantu babirondeye babirose kubera bazi kugurura cyane WhatsApp cyane igihe bajya abantu bavyubaka nizi WhatsApp ntizari bwaze none ufise ingeso yo kuguma kuri WhatsApp ugomba urehe gute kurondera ivyitwazo rero urumva kenshi ibintu bitonde datera imbere bituvako niko dufise amakosa hanyuma mvuze wowe ntushaka kurya gutera imbere kwera igihugu cawe kandi bishonda abandi bariko bararima abandi birigo bari mukorora abandi bariko bariga imyuga itandukanye we nawe uguma ngaho ngo bavuze ko abandi bariko bariga ibintu byinshi bakora bateze imbere ubworozi bwabo uburimyi bwabo amashure bige bashike kure babahinga we nawe warageze ahantu bamereka ngo bavuze ko uburundi ngo ari bwanyuma ngo mwiterambere ku isi murari cyo nofashitsemo banyo bafise imiduga bafise amazi akomeye bafise amahoteli bafise inka 100 bafise inka 50 bimbura amatoni y'ibigori amatoni y'ikawa ivyo kandi n'abari mu bihugu biteye imbere kaba bavyipfuza we nawe uguma ngaho ngo bavuze ngo burya amarezo sosiyo muyagende ko neza narasonye ngo navuze ngo kuri BBC canke hehe ngo bavuze ko Burundi ngo ari bwanyuma ngo Bukenya ngo rero ngo jewe ngo naho nokora ngo ntaco bamo oya baho ubuzima bwanyu murego uzamurapingisha igihugu cyo nibadakaye n'icyaha kumva no kwikompara n'ibintu udashobora guhindura wowe tipeshanje ubuzima bwawe ugatera imbere cyangwa asubira inyuma ushatse mugabe igihugu nuwo kiguhawe ngo bitware kiragoye guhindura mu munsi nko kuvyimvira ni mujeri ibintu bishoboka murego kugira kagaye gushikanye umugana n'igihugu canyu muvuge ngo nicyo cyase kunteza imbere ngo nicyo kidateye imbere murajya sinotera imbere igihugu si wewe igihugu n'ibindi bintu birebire kuko nta kuntu wovuga ivy'igihugu nawe byarase gutera imbere utazinduka utarindira ku kazi ugaya kazi sivyo wivyimbya wigira ugara ngo sinokora kajya kazi ngo kampa make kandi atana 10 winjiza narigeze kubabwira nka muri BMBC umuntu ashobora gutakaza tukamuhana cyangwa kubera afise ingeso mbi cyangwa iki ugasanga ariko acoresha ku muntu yagasigayemo we n'igiki kituma udafise akazi kwanza hari usanga uvuga ngo sinokoresha akazi ngo gahemba make nawe atana ka 5 office donc ufise hene izo ngeso rero uzomara imyaka yose ubona ko ari igihugu kitagize kitaguteje imbere kuvyerekeye igihugu navuze ko je mbona menga biransiga iyo umuntu tuvuze development personnel agacavuga ivy'igihugu ego ndemeza ko igihugu wavukiyemo gishobora gutuma utaba umuntu ateye imbere cyane ariko hari ahantu woshobora gushikana aho cyo bakitaguha amafacilité yose nk'ubonye nka Diamond ari muri byakomeye ni kwera ava muri Tanzania igihugu ahantu iby'inkino n'ibyo kwidagadura biteye imbere yuzuza ama stade n'ibiki rero woshobora kurimba cyane ntumere nka Diamond kubera iki mu Burundi bidakunda kuronka amahirwe nka yandi nyene haro n'ibindi bihugu bifite bitanga ama opportunité menshi ama subvention n'ibindi byo tuma nk'ubu ushaka gusanga nka BMBC bigeze kure
mugabo naho tutwakwarashitaho dushaka kubera twege twavuze tutopingisha igihugu murana naho turi namwe kora ibyo mushoboye ije ibihugu mubireke turi kumwe ijo ni cyambere icya kabiri ngo manje kuvyerekeye abavyeyi bawe mbona betse ko abantu bapingisha igihugu abafise ubushobozi bukeye mu byo gutahura bwakwe bw'ibintu abavyeyi bawe umuvyeyi wawe ninde yamuhaye buryo wifuza ko agufasha kwaguha uburi mitaha yoba yarabukoreye kukiwe utobukorera umva nturinda papa wawe amaze imyaka 30-40 ariko akora business yatumya kwigisha akakuvyara akakurira amashure akakuvuza akakugeza mu bigero wowe kuvuga ati nanje mfate ya myaka papa yafata nanje ndamazo yaciye nanje mpigane ubwo umuvuga ngo nabimpe ngo nyaruse guhashika nturinda wifuza gutungana ingoga niho hajya muhara nkumva nabicavye babo bakabaroga ngo bayaronke n'ingoga urumva ufise imico mibi reka kurondera iterambere rya n'ingoga abavyeyi bawe siyo batuma udatera imbere umaze kuba maturité bashaka no kubasiga muhira ntatwege harageze igihe tumaze amashure twabwiye tuti abavyeyi bacu turabasezeye tuzosubira tugiye gupagasa kandi twarapagashije nawe uguma impande bacunze ngo urabe ngo ko bokwinaga ngo utore ivyabo donc nta moral ufise ngo onkere ngo urumva ngo ikindi bikingo kadamba ngo PDG hari ngiye twandika ama publication kajana umuntu ashize ko no commentaire ngo uyo muntu ngo muje ngo BMBC ngo baravuze ngo ko ari umuntu ngo ameze gukuno nta kintu dufate ngo yikura ubwo je n'umuntu akundana urabona ko n'ivyiganda bibaha vyaguse bateza imbere mugabo hari abantu nk'ubabona ko ndi nguru ko atawe no tabara umuntu akirirwa muhira jewe umuntu akaza muri BMBC muri 2020 nkamuha akazi 2023 akagura parcelle ya mbere 2025 akaguriya kabiri 2026 akaba ariko atanga kubaka inzu hakaba ariho n'undi muntu avuga yuko yandondeye ko nk'amahanda mugurana ntigeze ndayamuha gacandika ati canka abwira abantu ngujya ngo nikizura ngo nta muntu ahembura wewe abandi bantu baje muri BMBC amaze imyaka 6-10 bari kuba begeranya buhoro buhoro ngo badashike kuvyishaka barageze n'ahantu bakeneye amahera ntibasaba jewe David cankiki bandikira comptabilité tugurane avance sur salaire ya 300 000 dukora iki cihuta nawe wimerenga aho urinde kuca icavye baguha urindiriye ico David muzinanya azogufashisha mbere we kwerutana akora ntusaba ni deni uvuga ati David afite akazi canke umukozi wo muri BMS afite akazi nampe ntiyama ariko rakora kandi usanga abantu hena bafite zangeso navuze zo kurondera ivyitwazo usanga bakunda cyane abantu babaha amahera kuko ntiyogurana afite akazi sinzi kubyumva ikibazo ninde ni wewe abandi amaze diza ku kazi bariko barakora gushika amagenda muri banka avuga ati jewe umukoresha wanje yatevye kumpemba canke yamembe make makade kuvera nawe uri ngaho uzi ko abavyeyi bawe rero bagize nte bacu ndatera imbere igihugu cawe incuzi zawe ko biza amashure make ukibagira abantu batiza amashure bagwidatunga batiza amashuri afise bikwegana batiza amashuri bari barutura cyane ko kwiga amashuri binorosha ubu n'utayize menshi fashe internet ashaka kwigisha ibintu vyigwa no gukora indege wivyiga kuyikora umva kwera wewe nturinda ntufise morale ikibazo ninde kweri kudafise inzu kweri kudafise imirima kweri kudafise inka kibazo si sabavye bawe si igihugu cawe niki ningeso zawe nukuntu umeze rero ngoma ndababwira ubuye ukuntu abantu bafise ya madefo nababwira yo kurondera ivyitwazo kubera kutarinda kubera arabanebwe kubera bifuza gutungana ingoga biyemera basuzugura akazi batazi no kugakora kandi atani ico bitwaje ngoma ndabwira ukuntu bakunda gusaba amafaranga nibo bantu ba mbere aje gusaba amahera kugira ngo hewe ngo mpase nkemire urafite akantu ngo kihuta kubera ivy'amahera babizi nk'imigani ntibakora ngo kwezi bahembwe ntibarima ngo bimbure barabukuna amahera agoye gutunganya mu gihe umuntu w'umukozi afite akazi canke mu gudatunga canke afite ibintu yorora canke arima canke yimba ubutare yirirwa mu kirombwe uwo muntu keshi ntigera abwira umugenzi we ngo mpasa nkemire ngo akantu nifashisha uwo muntu abwira umugenzi we ati mugenzi wongurana senkemire aragurana kugurana ni valeur kandi uguranye ukaronka ufise credibilité nico gituma entreprise agira ideni kenshi
iba ari entreprise itagira credibility bavuga ngo itari salvable. Igihugu kitagira ideni kiba ari igihugu gifise ingorane. Ntuze mumve ibyo gufise amadeni menshi ngo ni ingorane. Gupanze baguha amadeni ko haziti nawe tuguha incuro zingahe uko napanza azoyishura. N'umuntu akuguranye abakweretse ko akwemera. Kesha abantu keshi ntibaronka. Bajya abantu bamwe bavuga baronde vyitwazo badakora akazi, binenaguza akazi bashaka gutungana ingoga, bama bambaye karuvate, bama bambaye intuze yakandi badafise abakora, ngo bashinze amaso mu matungo base nabawonkere babo n'ibihugu byabo ngo bizobaha. Abo bantu nibo bonyene bashobora gusaba amahera bataguranye. Nabo bonyene kandi bashobora kwanka umuntu ngo ntiyagizente ntiyabaguranye. Abantu bafise akazi bahembwa, abantu bafise ibyo bakora barima baborozi bafise ibyo badandaza, abantu baba entrepreneur baba PDG, uwo akuguranya amahera ukayamwima acavuga ati pore mugenzi uzompa hanyuma reka ndondere ko ndabe ko norondera uwundi yompa, kubera abantu barazi ko amafaranga atari gutora iterambere ko atari gutora. Abo bantu barazi ko amafaranga umuntu ashobora kuronka nka twege ngaha ushobora kuronka umuriyaridi nkarampeje kuwukoresha, mugabo wewe atarafaranga wigera ukoresha uzi ko amafaranga yoroshe kuronka sivyo. Ni wewe uzosanga umuntu umuguranya amera akayabura ucugendera mwaraza mwibarabara ngo ngito ngo gorori yoza ngito ngo naramuguranya ngo nangusha ngufite ikibazo shaka ngufite ikibazo ngo nta nukuntu abara ngujya ngo ntaco tingo arimwo. Kubera iki? Wewe amahera ntayo utahura, uzi ko ari ibintu byoroshe kubera ntukora ntayo utfise ntayo urondera, utunzwe n'utuntu uduratora abantu ubwira ibinabiriya. Mugabo nta mu entrepreneur yo kwigira abwira umuntu ngo nakani amahera ngo ndamwase. Amahera ni banki yisaba ikakwima. Urumva rero ikibazo cy'ukuntu abantu barondera ivyitwazo n'iterambere ryoroshe bashaka kuzana muri societe. Inzanko ngo nakani babaye amahera nimwe bashaka gutorana base bakiriho, kubera bumva umenga bashaka kubishikira. Mugabo umuntu abikorera azi ko bigoye, aranubaha papa wiwe, arubaha mama wiwe, arubaha oncle wiwe yabirondeye. Rero muri ibi rero nibi ntimuse gupingisha igihugu canyu, mujagiriza kwa mudateye imbere, ntimuse gusa gupingisha abavyeyi banyu. Iterambere nibiharuro, iterambere riragoye. Iterambere ufashe imyaka 30 nkiyo so wawe yafashe, nkiyo oncle wawe yafashe, senge wawe yafashe, canke yaba mungana bariko barafata woshaka kurishikirako. Umutima wose kubwira ko ukeneye amahero yo rutera imbere n'umutima mubi ushaka gutuma uba mwicanyi, ubu musuma, ubu mubeshi, ubu murozi. Iterambere no kwitonda umuntu akora cyane akazinduka. Niki kinone gituma kidatera imbere? Udatera imbere utubaka inzu ni igihugu cawe n'abavyeyi bawe ni inshuti n'amashure make, canke ni ingeso zawe, canke n'ubunebwe ufise, canke n'ukutarinda. Murakoze mugira ibihe vyiza.